je hari igihe nimvira niyo na jemva ngatangara bikagusiga niba ivy'umuziki natanguye mvuza igitari kimwe c'umugereni ego bimwumva ubonye nk'akana mu barabara kagakengera avuga ati ivyo karimo ariko urabona Imana yagira bihezagiye rero muri iki gitabo kirimwo inyigisho nyinshi zigisha ziremesha rero ni igitabo kiguhishurira utuntu tumwe ushobora gukora tukakugururira imiryango ego mwisange umwanya wose tuza kumarana ngaha muri studio za Radio Irebe FM murakoze ego anatanguye kuvuga ariko mu ncamake ari wewe ubwawe ushobore kutubwira ni Felicien Sengiyumva yitwa Femido Jaba ariko na Kamarechal nivyo vyatanguye ariko ari general ego vyagenze gute kugira ngo umuririmbyi atumumve ko mwe nayo mapete ubisanzwe iryo rya generale ryavuye di Kinshasa narahabaye igihe kitari gito ndanahiga hanyuma ndaja contact n'abamuziki bahariya hariho rero bita generale Defao naramufana cyane hanyuma kandi narashoboye kubonana nawe hanyuma harabambwira ngo turasaba ntaze iryo rya generale hanyuma irya Marechal naryo ryavuye ku bikorwa vy'amahoro nakoze nk'umusoda w'umuririmbyi akoresha igitari rero hariho umusirikare mu rwego rwo hejuru yarinyise tindukira generale wewe uri Marechal nawe sinundi nuwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Ale Guillaume Bunyoni kuko twaragendanye muri ivyo bikorwa mwavyumvise iyo ryavuye ni Marechal Femido Jaba asanzwe arongoye Fondation Femido Jaba ni nawe nyine televiziyo RTBB radio televiziyo Uburundi bwiza amurayizi cyane gose abasanzwe bakurikira imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo numuririmbyi kandi iruhande yaho kugira ngo mubanze mumenye neza kandi uwo turiko turaganira uwo ari we numuririmbyi yaririmbye indirimbo zitandukanye mu ndirimbo yaririmbye kandi hakaba harimo n'indirimbo ikurikira ivuga uko ni indirimbo yitwa kuba kwisi no kwitonda wumvise indirimbo uca mwumva neza ni indirimbo yakunzwe cyane gose kuba kwisi no kwitonda kugira ngo wisange uri mu kuririmba vyaje gute murakoze ivyo kuririmba navutse nsanga abavyeyi banje baciye cyane papa aririmba kandi avuze ibicurangisho kavukire ikembe na cyane inanga no kuvuga nkiri umwana mutoyi nakuze ndabibona hanyuma rero urazi ko abana kumabegera abavyeyi binzamo na jewe hanyuma kubera ko ahantu nasengera mu baporoto kwa Mungu turi abana batoyi twaragenda gusenga tukaririmba ya ngabirano yo kuririmba ikacayiza iraduga yego hageze imyaka 12 ho natanguye gukompoza indirimbo nkandika bakaziririmba ku rusengero aho naririmba aho nasengera nako yego zitari nke washaka n'ubu bamwe baziririmba batazo bazikoze izi nyene mu masengero nako hanyuma muri 1991 niho natangura gusohora indirimbo indirimbo nasohoye izwi cyane niyo kuba kwisi no kwitonda ariko siyo nahereyeko yo nahereyeko ni yitwa tugwanye inzuza nyakatsi byari higanwa ryateguwe n'ubushikiranganje bw'iterambere ry'igihugu ico gihe ndibuka nari mpejeje amashure
yisumbuye igice ca mbere kuri Risengagara habihiganwa mu gihugu cose sinabwawe n'umuririmbyi nakora iyo ndirimbo ya mbere hanyuma nca nkurikiza iyo kuba kwisi no kwitonda iyi kwisi no kwitonda niyo mu 1991 nyene ego nayikompoje ndi kuri ETP de Gitega Code de Travaux Publics niho wigico gihe aba nayikoreye muri studio bita Mbaza System ya Africa Nova nyine mu Burundi version ya mbere yayo ni nawe washaka yamvugirije piano yakoze na arrangement yayo kandi ndamushimiye hari hose ego ico gihe gukora indirimbo vyari vyoroshe ico gihe ntivyari vyoroshe kuko byasaba amahera menshi ndibuka vyari 5,000 y'amarundi 5,000 yari amahera menshi ego mugabo ndafise mushiki wanje Imana yari yahezagiye yaramfasha mu buryo ndibuka amahera narishe muri studio niwe yayandihiye ariko ntivyari vyoroshe yari menshi cyane 5,000 vyasaba umuntu abitahura ego yitwa Natoria babesha reka ndamushimire yarakoze neza 5,000 vya kiriya gihe yari amafaranga adasanzwe nuko kuba kwisi no kwitonda biraje hariho kugwe iki gihe ivyo bavuga ngo kubikora nk'akazi cyangwa nk'umwuga kije gihe niko mwabibona canke akwara kuvuga ati gusa nyine sohore vyumvikane sohore ingabirano yanje kindi mukimvemo ico gihe harimo ibintu bibiri nanje nakuze aho mvuka hajya mu Gasenyi ku kariyeri turafise umuririmbyi ahavuka wacu yitwa Nikiza David ni umuririmbyi azwi cyane indirimbo ziwe narazikunda rero urumva biri mu bintu nanje nifuza ko narabona arenganye wabona umuntu adasanzwe rero umuntu wese arifuza muri societe ko agira akamaro jere nanje nifuza yuko notsa ndatanga ubutumwa navyiyumvamwo kuko ngirira muri mashuri y'intango je naravuga ubutumwa kw'ishuri ubutumwa nyene kujya ku y'Imana n'abanyeshuri bivye bitabo kw'ishuri bakaza kubisubiza hanyuma rero nashaka nenze ndatanga impanuro zifasha muri mu kibano zifasha no mu gihugu kuko narakunda cyane uyo Nikiza David nakunda na Chanjo Miss Chanjo Miss rero mu bantu nuvuga bage barambera icitegererezo ndavye amajambo yaririmba akankora ku mutima hanyuma nka nanje nkiyumvamo yuko umengo nanje byo no bikora ku myaka 21 kuko yavutse mu 1970 ku myaka 21 yarasohoye indirimbo kuba kwisi no kwitonda kamenga mu byo ugwaruka gubu canke abarutse ubumva menga kiriya gihe ibintu vyose vyari bimeze neza kuba kwisi no kwitonda hariho ibintu bindi wafatira ko kugira uvuga ati iyi inspiration y'indirimbo ndayifatiye kuri ubuzima busanzwe bwari mu buzima busanzwe mu vya politique mu wiki mu bisanzwe kuyita kuba kwisi no kwitonda bifatiye mu buzima mu mice yose ibugize kuva nkiri muto y'inkura nagiye ndabona yuko hari ibintu abantu tugenda turacamwo duhura navyo canke tubona mu kibano ukacubona ingene bibaye ukacubona ati by'ukuri iyo yitonda nko muri bintu ntivyari kumushikira canke naje iyo nitonda ibintu vyari kunshikira kubera ko nabibona hirya no hino mu buzima nkavuga ati by'ukuri no kwitonda rero sinafatiye ku kintu kimwe ariko ndibuka ndi kuri jeto igitega twari dufise umwarimu tuvuze jeto twumvike ETP Gitega bakunda kubivuga jeto mugabo jeto ni section jeto géomètre photographe niyo narimwe twari dufise umwarimu
atavyorosha cyane yego kuko je nayo mukizwa kuri iryo shure ukihashika bajya uhasanze bakubwira ati rero wewe aho ni imyaka 3 guheza bakubwira taha udakubise 6 nta huja sinzi ni ibintu biheze vuba wumvise TP Gitega wowe ataha anukugenda kubayo aho twasanga bita badoye kuko urumva hari ukuntu nubwo waba ufise ubwenge ntibyasigura yuko ucumenya kabisa hariho systeme sinwe no yita kubesha baciye bose barabizi wasanga ushobora gusorora umuhungu umukobwa naho ugasanga bakujanye mu bindi bitabereye jere ivyo rero byara frustra cyane kuko washaka banze twiganye je nicara imbere sinashaka ibintu byo guturisha nashaka nyene kandi narinze ubwenge kujya gafu wiroreye naraba mu bambere bakabiri mbaye wa kabiri je narababara sajyo ngavyarashika rero ukacusanga uri kurananirwa ibintu wari ubishoboye ukaba uwa kabiri hanyuma ukananirwa mu ishuri kandi kibazo ukaronka nubusa babigize n'ibigiranga rumwe babigize n'ibigiranga kugira ngo munanigwe uzotanga amahera rero ndi umuntu nanka karenganyo nkako rero jena washaka igishuri nararivuyeko ndavuga tu haje sino bandanya niga ngaha bimwe bita novuga ni nka rebellion nagize kukwera sinashaka kukurira muri ibyo nabonye jewe ntimba ubuzima no bubura nze ndabura ariko ndi mu nzira igororotse aho rero ibyo byose nahura navyo n'ibindi cari gihe kigoye ibintu by'intambara zamaze gutangura rero ibyo vyumviro vyose muri jewe haraje ikintu inspiration ivuga ati reka nkora indirimbo ndayite kuba kwisi no kwitonda rero bisigura byinshi kwitonda si kuvuga gusa ngo no kwicara ngaho kanuma bakagira gusa kwitonda no bishira muri sansi yo kugira ubwenge ukaraba ikintu ari ciza ukagihitamo nubwo coba ari ikintu ubona ko gishobora kuzana ingaruka mugabo nimba ugikora ku neza yawe y'abandi y'igihugu gikore iyo niyo ndirimbo kuba kwisi no kwitonda turiko turumviza muri kano kanya turi kumwe no wayiririmbye Femi Dojaba twamutumiye mu kiganiro dukunda Burundi kuko iruhande yo kuba sanzwe ari umurundi aba mu makungu ariko kuba aba mu gihugu atari Burundi yaragarutse arakora n'indi migambi tuza kuganira ko cyane gose niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo muashe kumwumva mwumve ivyerekeye ubuzima bwiwe hamwe n'ivyerekeye ibikorwa vyiwe ariko arakora iruhande yaho kandi yarakoze n'izindi ndirimbo hariho indirimbo wakoze zindi biboneka ko wazikoze ari zerekeye gukunda no gukundisha igihugu biroroshe cyane ko umaze nko gushika mu mahanga ivyo vyerekeye gukunda no gukundisha igihugu abantu bavyumva canke babitahura cyane ko dufatiye nko ku rugero rwawe dusubiye inyuma gato ingene usanga umuntu aba yaragiye hari umuntu avuga ati no munsi ngiye kwiga hari uwundi avuga ati ngiye gukora hari n'uwundi rero bivanye n'igihe ubundi bwaraciyemo yagiye mu bihe bitandukanye ugiye ugashika hariya uri umurundi mugukiyumvira yuko hari ibindi bikorwa vyo wokora byo guteza imbere igihugu biba vyoroshe kugarukana uwo mutima urakoze nukuri ntivyoroshe kuko uhura n'iyindi mico utawumenyereye hanyuma ukashaka guhangana nayo ugasanga ijya yiwanyu nkumbure ubona yuko badashobora kuyakira nkumbure iri hasi ariko jene umuntu nakuze niyemera niyemera kuba ndi umurundi ni ikintu nkunda nshima rero aho ndi hose ndashaka ngume ndi umurundi hanyuma n'uburundi bwanyibarutse
iyo numvise abantu bambaje ngo bahehe uva hehe numvise atazi Burundi numva mbabaye nce ndondera gukora ikintu no ukora kugira ngo Burundi babumenye niyo bansavye kuririmba hariya muri Norvege nce nkunze kuririmba nubwo nshoboye kuririmba mu Kinorvege cyabo nkunze kuririmba mu Kirundi kandi nasanze nivyo bakunda barakunda bumve nabo urundi rurimi batamenyereye na cyane cyane kubwo iwabo niyo turirimbye niho tubatse ko turagonora nishobora kururirimbamo kurushabo nuko ni imyaka 20 iheze kuva mu 2004 gushika no mwaka 2020 imyaka 2024 iraromanye uri muri hanze y'igihugu muri Norvege imyaka 20 kamenga wotegerejwe kuba Burundi ataho mu gihuriye imyaka 20 n'ubundi mu cumenga wotegerejwe kuba warawutoye kuba ndi mu mahanga hose 20 gusa harura kuva muri 1993 nyinshi kandi nagenda mu bihugu bitandukanye rero iciza nuko buri gihugu nagendamo nagenda ndahigira ikintu nkaraba bonyene vyifashe nkaraba iwacu nyene vyifashe nkaraba nk'ikintu nanje uvuga ati ikiwacu nta kiriho ikireka ndacigireko ndabe ko arico coterera mu gihugu cacu yego hanyuma uraje mu vyo bati nterere uciye ushiraho Fondation Femido Jaba utwitsa yaje ryari ukitangura yari intumbero yo kugira ngo ishobore gufasha igiri icikoze iyo yavutse mu bihumbi 2017 ingene rero nayikoze je nararavye hanze abaririmbyi benshi usanga bose amafondation yabo nkavuga ati natwe kuki mu Burundi abaririmbyi tudafite natwe amafondation yacu kwanza anatwitirira urabona nk'ibi twumva ngo Samsung bya Yamaha Toyota ibyo byose n'amazina y'abantu kandi hariya bavyakira neza bakabishigikira kandi avuga ati nubwo uwo muco wacu atawuhari utamenyerewe jewe nk'umurundi urivye yiyemera ndashaka izina ryanje nanje kuko nzi ico Imana yashizemwo ico maze nanje ndariha agaciro cyituma nacyo ndayita izina ryanje hanyuma nuko yavutse ati nuko yavuze Fondation Femido Jaba andakutsa yuko ari umuririmbyi Felicien Sengiyumva asanzwe ari umurundi avuka ngaha muri commune Isare neza cyane ari aho hejuru gato yo mu Gihosha washaka ni hajya bubatse presidence niho hari urusago kwe ego numurundi yagiye hanze hanyuma mu nyuma mu zindi ndirimbo waririmbye hariho iyi ndirimbo yitwa Burundi bwiza gushika muri kano kanya ayo uba mu gihugu ca Norvege muri ko hariho uko biri kose mwama mugaruka kenshi iyo bitabaye ibindi ariko buri mwaka twama twababonye mwaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko hariho abandi usanga amaze kugenda nk'iyo myaka 20 umaze hari nakubwira ati mperuka mu Burundi kiriya gihe nyene ego ni gute umuntu ari hari yiyumva yuko akumbuye Burundi ibi vyiza tuvanga Burundi burafise muri hariya nyene murabibona canke ni bya bindi bati kubera ko basanzwe banadufata nabi dufise uburuko bagwirabura reka basi mpitemwo kwigumira muri bwa Burundi bwanje urakoze jewe burya sinashatse no kuba hanze sinashatse no kujayo ngiye kumara ibihe birebire navyisanzemwo kubera hari ibintu ubishaka utabishaka intambara yateye ubona wasiga gatwe tuza kugenda mugabo je umutima wanje numva uri mu gihugu canje je tuma niyo mbandi hari niyumvira cyane Burundi gusumbya hari yambandi nico gituma
nk'iyo ndirimbo muvuze nise Burundi bwiza ahanini novuga yuko sindaba ayo masanamu ahanini umvise n'ingene ndayitangura iyo ndirimbo vuga ati Burundi bwacu gahugu keza sagwa mahoro rero ayo mahoro nibwo bwiza bw'u Burundi mbona ko jegiye nkura nakuze mu bihe ubona bigoye hamushobora kuvuga uti igihugu cyacu kirabishe ugaca muri biri ukibaza ati kubera iki ukabona karenganyo urabona uri nko mu ishuri mu wa gatandatu ubona ko bakora ikibazo cya concours ugasanga uraronka n'amanota 90%. Ngaho ku ishuri ugasanga ngo ni neya nta numwe yatoye ukadubura ukongera ukadubura ngo nta kibanza ngo uzoze ku wa gatanu 5,000 ni benshi nabona baca baheba amashuri ubuzima bwabo bukaba bubi kubera iki kubera nabona muri societe hari ibintu bitegezwa guhinduka hantu mvuga ati abana bawe bose batunganirwe haba mu mashuri bose batunganirwe haba kwa muganga je ndibuka ico gihe nkiri muto yitwaragenda kuri Prince Regent tukazinduka cyane saa 9 saa 10 kugira ngo ubu wa mbere mu gatondo umurongo muremure ndibuka twagenda na mama na papa ariko hakaza abantu hajya batanguye kugurura ugasanga ntibajya abantu nyene bifise nibo batanguye kwakira mwebwe mwazindutse ngaho mukarorera cyane ivyo rero nkaho karenganyo sinabona ko ari Burundi bwiza rero nakuze rero nubwo mba ndi hariya nifuza ati ibintu bihinduke kandi n'umuntu ntatinya kubivuga cyangwa ati nubwo noshanka bizira ikibi nubwo nuko no bantutse umuntu mugaba ari kintu mbona ati ni cyiza ku bantu bo twese ndakivuga nje tumanza ndabishira no mu ndirimbo navuga rero Burundi bwiza ndirimbo yarankoze ko cyane kandi no kubwira yuko yarabaye ni ya mbere iyo ndirimbo mu higanwa ryateguwe n'ishami rya diaspora burundaise ryahuza abaririmbyi bari hanze na hano mu ndirimbo nyinshi yo barahisemo irabiya mbere rero ahanini novuga ati ayo majambo ubwo butumwa burimwo twubaka igihugu tutaraba ngo Burundi bwiza ngo ni misozi ni biyaya niki egome ni birakenewe ariko nubwo Burundi burimwo amahoro nubwo Burundi burimwo urukundo hanini nivyo nashira imbere Burundi buteye imbere rero mva iyo ndi hanze ndaraba turakora mugato tuko turateza imbere ibindi bihugu ntamana akavuga ati none igihugu canje canyibarutse kiri mu nzira y'amajambere none jewe ndi umuntu akavuga ati ndi mu bantu kumbure Imana yahaye kuguruka gatoyi mu mutwe none nanje nterera iki ubu ndiko ndabufasha iki cyo tubona navuze ati reka nkuriye fondation Femi de Jaba nze ndakora ibikorwa bifasha abarundi bene wacu nanje ngire icyo ntereye ubwo cyo bagitoyi ariko ndagikore ni fondation Femi de Jaba wakoze ariko tugarutse gato kuri ivyo bihe waciyemo uri nararibonye myaka simike nivyo waciyemo birahari ibyo byose wari kuragaruka ko uravye kiriya gihe Burundi bwa kiriya gihe kuba tabuzi ariko kubabona Uburundi bw'ibi mu myaka 10-20 Uburundi bw'ubu n'Uburundi bwo gukundwa nyene ko n'ubu usanga hari abandi bakibivuga ko imvugo zitandukanye n'Uburundi nyene bwo gukundwa bwiza ndavye mu myaka jewe nari nkiri mutoyi ingene vyari vyifashe n'ubu ndabona yuko hariho bimwe vyagiye birahinduka nubwo atari vyose nubwo bitarahera neza cyane ariko intambwe irahari kubera ko hari abarundi mu moko yose ubona yuko vy'ukuri batahura ko ibintu bitegezwa guhinduka ku neza y'abarundi bose kandi mu byo nshima nuko ubu umuntu wese ashobora kuvuga ikintu abona kitameze neza ntabizira ubwo muri cyo gihe nakura hari ibintu wabona nuwo kwica umuntu ngaho ukabona ugahora kugutinya tahani navuga
baranyica yego ninavuga izina rya naka baranyica rero ubu ndabona yuko icyo kintu ndagishima cyane yego cyo kuba abantu badoma ko urutoki kubitagenda neza kandi bataravye ngo uyu dusangiye ubwoko uyu dusangiye umugambwe icyo kintu ni cyiza cyane yego kandi ikindi mbona nshima nuko intwaro ihari ubu ubona ko iriko iritaho ugwaruka kuko ugwaruka ruba rufise amaraso ashushe aba bantu b'abatama turabubaha ariko hari ukuntu bagomba kuguma bigumiza ko aho boreka bagashima bijya bamaze kuronka bakareka ugwaruka nabwo rugatera imbere kandi kugira ngo igihugu gitere imbere nuko ugwaruka nukuruha rero ayo mahigwe nabo bagateza imbere igihugu cyabo yego nuko ni Femido Jaba canke Felicien Nsengiyumva ono muririmbyi w'umurundi iruhande yo kumuririmbyi w'umurundi asanzwe ari n'umwanditsi w'ibitabo waranditse igitabo nyene kuri ivyo citwa Les Affres de l'Exil ni igitabo ego kirahari ni igitabo kitari gito kwandika igitabo cyane cyane ngaha mu Burundi ni ibintu benshi batanatahura ingene bigenda ariko bumva yuko ari igikorwa gikomeye kugira ngo wiyumvire kwandika igitabo kuko ndiko ndakibona ni igitabo kirimo impapuro nyinshi kugira uronke ivyo ushiramo kugira wiyumvire gutangura ico gikorwa vyahereye imbere yuko twinjira mu biri muri co murakoze mubuze ngo impapuro nyinshi ahubwo kuri je murako ni impapuro nke cyane kuko burya ubuzima bw'umuntu ni igitabo buri munsi nogereranya yuko ari nk'urupapuro buri nk'isaha nogereranya yuko ari bijya bita amungane fashe naho nk'iminota naho novuga ati najya amajambo rero urumva twese buri munsi turandika ubuzima bw'igitabo cacu icyo twama twaciyemo nuko urumva twese tutaronka amahirwe cyo kimwe n'uburyo kugira ngo tuvyandike nuko nta numwe tukwandika igitabo kandi burya umwe wese arafise igitabo ciwe kitanditse kuko twaragisohora rero jewe urumva naravye ivyo nakuriyemo ngenda ndaca mu bihugu bitandukanye ugasanga ubuzima bwandongitse hari hamwe nibaza ati mbe ahanaje gute sinigeze ndota kubaha mugabo ndavyisanzemwo ariko rero nubwo wumva nacise Les Affres de l'Exil au service de ma nation kuvuga amagorwa yo mu buhungiro yabereye umugisha igihugu canje nuko aho naja hose navuga nti sindahari kugihamana kuba nkiriho abandi nzi bakaba bamaze gushengera hariho intumbero y'Imana yashatse kumbaho hantu ngaca ndondera rero ikimana ishaka ko aho hantu kugira ngo sintakaze umwanya menye yuko hariho mission bafise rero nagiye nsanga hose naca hari ibintu byo kwiga hariho bibi nacamwo bikanyigisha hariho vyiza nacamwo bikanyigisha hanyuma rero hageze igihe mvuga ati none iyi myaka yose maze naciye mu bintu bitari biki kandi mbona byingira akamaro aha no kwitaba Imana byose byoca bizimangana nabandi mu nyuma boza bakabivuga ukutariko canke bamwe bakanavyiyitirira je ndavuga ati reka nkora ibishoboka ndabo kuntu no kwandika igitabo Imana rero yarafashije ndacandika byari byoroshe gusaba uburyo bwinshi bisaba kukirungika muri zome ayo mazu abisohora bakaraba nimba by'ukuri ari gitabo kirimo ibintu nabo bokungukako yego rero ntaragize Imana amazu arenga 30 nandikiye mu mice itandukanye y'isi baranyishuye bavuga ko bifuza kugisohora nshanja mu ngone kwimvira ati ndagihe bande babareho bagisohora hanyuma mugabo harageze aho mpitamwo iyi nzu rero yagisohoye nagize amahirwe adasanzwe ni inzu novuga iri mu zambere ku isi isohora ibitabo
kandi isohora ibitabo by'abantu ubona yuko bazwi cyane ku isi. Ugiye ko kuri site yabo yitwa europe-livre.fr urasanga ko bajya ba Obama, urasanga ko bajya ba Papa Francisco n'abandi bantu bakomeye. Je rero washaka nibo bandondeye cyane. Ndavuga ati namahirwe nagize. Hanyuma kandi ntivyoroshe ko urariha n'amahera atari make. Mugabo nubwo yariha ntacu buhombye kuko nko muri konti bakubwira yuko bakigurisha mu mabiblioteke 50,000 kw'isi yose bavuga igifaransa. Haba muri Afrika, Europe, Asia, Amerika. Rero nishira hamwe riri y'amazu menshi yishize hamwe muri ivyo bihugu. Rero mva nacingira ibakwe ubuzima bwanjye byo nanditse n'ibindi bisa bisanzaye hirya no hino muri ayo mazu. Nuko ni igitabo wanditse Les Affres de l'Exil, byasabye imyaka ingahe kugira ngo tukibone uko kiri no munsi? Novuga yuko icumviro cyo nagitanguye nkiri hace nk'imyaka 20 umwishika muri Norvege 2004 niyumviye kwandika igitabo. Hanyuma ntivyoroshe ngo ucubishira mu ngiro ubwo nyene. Hariho ibindi biza biriyongera ukazurandika ukabika ukandika ukabika. N'umuntu uvuga yuko si byose byagiyemwo ariko mugabo vyankenegwa mukuru vyaragiyemwo. Rero gifata igihe kirekire cyane. Nivyo ni Les Affres de l'Exil. Gushika uyu musi none ngaha mu Burundi kirahari, umuntu ashobora kukironka, ugomba kugisoma yo kirondera kugira aze kuronkamo ikivyo kuri cyo mufasha mu kugisoma. Icambere cyo novuga nuko iki gitabo sinacanditse ngo mvuga ubuzima bw'iwanje gusa. Umuntu wese ashobora kuzogira amahirwe yo kukironka akakigura, arashobora kuzibonamwo mu buryo ubucanke buriye. Kandi harimo impanuro nyinshi cyane zifasha mu buzima bwa misi yose. Jewe burya no kuyita mvuye kure kuko ndavyo na Jemva ndibuka nkiri umwana mutoyi twambara tubutura tuturoka gafata igihubahuba. Urabona igihubahuba tunama sentire twari dufise nkambaza niba ari pantaro niba ari kabutura gatubika igihubahuba. Kandi akenshi twigira n'amaguru n'umupira twawukina atari birato. Rero urumva ni gitabo gitanga ivyizigiro mu bihe byose wo burimwe nubwo byabigoye ko atayimana itokura umuntu. Hari igihe niyumvira niyo na Jemva ngatangara bikagusiga. Nibi vy'umuziki natanguye mvuza igitari kimwe c'umugereni. Bimwumva ubonye nk'akana mu barabara kakakengera avuga ati byo karimo. Ariko urabona Imana yagira bihezagiye. Rero muri iki gitabo kirimwo inyigisho nyinshi zigisha ziremesha. Nukuri ni gitabo kitwereka ingene mu buzima dushobora kugenda twigenza. Kirimwo nk'itara novuga mu bintu ndagenda andika rishobora kutumurikira muri ibi na biriya. Kuko mu bisanzwe ubutunzi nyakuri no kumenya kubana neza n'abandi, no kumenya kugira urukundo, kwihangana, kurondera amahoro ya wose. Muri ico gihe hariho n'ivyo uba wifuza ubona vyizana utirura birondera. Nivyo amahera abantu benshi turayakeneye turayashaka. Hari abantu rero usanga ubuzima bwabo bashaka kwihebera amahera cyane. Ukabona n'undi muntu agira gufane akakubwira ati wana jewe havyanse mpana makengure paracetamol. Mugabo kavuga ati ntayo kandi ahari. Kandi Imana yabiguhezagije. Rero ni gitabo
kiguhishurira utuntu tumwe ushobora gukora Ego. tukakugururira imiryango kuko nugwa nk'akarorero jewe nakubwiye ingene nakuze nyene Ego. ntitahura mu buzima bugoye gushikaho narabaye mu pionnier twaje gutegera aba president kuri aeroport twababonera hariya kure urabona abasoda bazibiye kimvira tujya muntu kwera ijeno namukora ku munsi ariko byarabaye ugasanga uwo mu president ubwara ngo umubanano muri carana muganira ariko ivyo byose ntivyikora uko nyene hariho n'urugendo rero muri iki gitabo hariho abimvira ati none Femi ageze hajya gute bashobora gusangamwo ibintu byinshi mbere abanyene bishobora kubafasha si kuvuga ngo byose byagiye birera ya imimanuko n'imidugo ni igitabo kuva ugishika uwa mbere yakiguriye ku kibuga Ego hanyuma n'abandi baramaze kukigura harimo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayizeye Domitien abantu bagera kuri 10 n'abanga hamaze kwerekana n'abandi benshi baca banaya kigura na wewe ushobora kumurondera ugushika uyu munsi nk'ubu ushobora kuba agishaka yo gisanga mu kigo ndangakaranga Femi de Jaba Indata Burundi nakotse Ego. Ico kigo nubamenyesha nagikoze mu ntumbero yo kugira ngo nk'umuririmbyi bijya bicurangisho kavukire abantu abana bubu baruka hariho n'utazi kembe nyene imeze indonongo rero ico kigo nacise Femi de Jaba Indata Burundi nukurata Burundi ibyiza by'u Burundi kirajya mu Kamenge ni quartier Gituro avenue bayita Kibonobono ni kuri rijya pavirija kwa Buyengero nimero 10 biroroshe kandi hasigaye bitabo bike cyane by'ukuri kandi ashima ingene abarundi bakunze iki gitabo canje ariko barakigura ku bwinshi nukuri aho nca hose numbaza ati mbe ndakironke gute ndamubwira rero uyu mutima bawamane no kugura n'ivy'abandi natwe mu Burundi ico gisata c'ibitabo gitera imbere kandi mboneho nakajyo ko gushimira igihe abarundi bandika ibitabo baje kunshigikira igihe twagishira ku mugaragaro ndumva notera kamo abarundi biteho gusoma bamenye kahise kuko muri iki gitabo harimo kahise k'ibintu bimwe igihugu cyacu cyagiye kiracamwo n'ibi vy'intambara ko naje nabiciye ndavuga ati byo nabonye byoshobora gufasha ugwaruka muri kazoza ati ibintu bizosubire kuba mu gihugu cyacu naravyanditse kugira ngo ntibizimangane ntibazibibazo mbe vyagenze gute mbe ikininde yagikoze ni mu bindi waranguye harimo ihiganwa ryiswe Miss Inakaranga ihiganwa ryatanguye ari twenza abantu benshi kubera ko bivanye n'ingene inzira wari haye gushigikira abo mu bwoko bw'abatwa n'abantu usanga kenshi turabizi ngaha mu Burundi ni bari mu bantu basigaye inyuma ugereranije kiretse yuko ubu mu iterambere usanga benshi baratanguye kuja kwiga bamwe n'amashuri baramaze kuyaheza kijye kintu mu kuciyumvira intumbero yari iyi intumbero nuko nakuze haje iwacu tubana n'abatwa narabona iyo hari iminsi mikuru barakumigwa Imana tubabarira abarundi twarakumiriye abatwa cyane birengeje nabona n'umuryango wanje abatwa baje bakaguma hariya kwirembo bagatamba haje baje kandi bagatamba neza bahejeje akaba rero babaha tuntu nyene twasigaye bakadutora bafukama ni nkabona cyane no kwishure ukabona barabanena abandi banyeshure babafata nabi ivyo rero vyarambabaza kuje nakuze n'umuntu nankakarenganya ubwo rero ndibuka ndi Kinshasa nari mu rusengero numva bavuze akarengane muri societe birankora ko nca nibuka abatwa ubwo nyene nca nkorishira hamwe ni Sevonekovic yo gufasha abatwa nkavuga ati nk'umuririmbyi Imana yahezagiye reka nzoze ndakora nk'ubiteramo nkavuga ati kwinjira n'ubuntu ngaba mahera aje gufasha bari abatwa baje kwiga abantu nk'ivyo bikoresho nike
nabitanguye muri 1993 mu 2003 mu 2004 ngeze muri Norvège mpura n'abantu wahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi Tabu Abdallah turaganira twahuriye mu Busuwisi aremera kunshigikira muri uwo mugambi nawe kandi n'umudagikazi ari ahantu bita Hamburg nawe nyane aranyemerera kuva rero mu 2005 buri mwaka turafise abatwa tuguma dufasha kwishure rege kimwe naduze kubaraba mu misozi mbona umukobwa mwiza afise bimwe bivyimbye ku ruhande ndabaza ntabwo nojya n'umutwakazi ngo yego rero mu mutwe hace haza ikintu kubera ko muri amahiganwa Miss tubona n'abatutsi kazi n'abahutu kazi mugabo nta mutwa kazi n'umwe ndabona nca nandika kuri Facebook yanje abatwa turakwiye kubashigikira abatwa kazi kugira ngo nabo abigeme babo abo abigeme nyine tubashigikira baze baraje muri ayo mahiganwa aho nyina ako kantu naye nanditse ga post ama message yabaye menshi ngo ndiko ndazana amacakubiri ngo ninde yababujije kujamwo ngo nibo bikumira kandi bona barakenye ntibazi naho biyandikishiriza na kimwe rero ndavyiyumva mu byukuri nca nabo dukorana muri fondation nca nababwira ati tukora ikintu cyo gushigikira abatwakazi niho havuka iryo zina rya Miss Inakaranga rero twarashigikiye abatari bake dutangura mu kubarihira ibikoresho by'ishure kubagurira impuzu dusabune ubwira nabo batangure kuba beza mugabo biga kuko barabana ivy'ubwenge rero muri indwi twatanguye gushigikira haravuye mu umwe yandikisha mu higanwa rya Miss Kayanza byamari baburi mwaka abantu babitahure neza siganwa rya Femi de Jaba oya rero twaramushigikiye jamwo kandi Imana ihezagire n'ababitanguje rero witwa Neira mutoni w'Imana turamushigikira by'ukuri mu bikenewe washaka ro n'abarundi babibonye twabitanguye bari hanze mwarabonye bamwe twarabashimiye baradushigikira hanyuma rero Neira aratogwa biba ijyambere mu mateka y'u Burundi byari bwabo bamwe urazi ko bamutuka bakandika ibintu bitabereye kimvira by'ukuri Imana idufasha abarundi kubona umurundi mugenzi wawe umwituku na kuriya uca wumva umuntu avuga ibitutse mu byo kwabagwaye yego ariko rero ntikibuze cy'Imana bayateguriye umuntu kwagishikako yaratowe hanyuma rero aho hari mu 2023 dushikikiro rya Tricia nawe niyo yari yo ndoto yanjye kubabona by'ukuri nibigarukire mu ntara bishike no muri Miss Burundi ahubwo banayitsinda cinovuga ati Tricia yarayitsinze kuba Miss Populaire yarasubije bajya bose mu kumenyekana cyane turiko turagenda tugana ku musozo twerekeza ku musozo uno munsi Femido Jaba nk'umurundi ari hanze ni ubuhe butumwa mu majambo magufi yobwira umurundi ari ngaha ako canke uri hanze kuvyerekeye gukunda no gukundisha igihugu kuko wewe uri mu bantu bariko barabikora ibyo bikorwa ntushobora kubikora udakunda igihugu cawe uyundi muntu wamubwira ko uyu munsi kuvyerekeye igihugu c'u Burundi ico namubwira nicivugo numvuga ati dusangiye na bamwe bwa kuri radio numwe iki kiganiro ngo dukunda Burundi mu bisanzwe kandi abakeje abaciyumviriye mu bisanzwe hajya bavuga ngo abarundi ngo turakenye genda gisubiyemwo abarundi ntidukenye by'ukuri gusa ikintu nasanze dukenye urukundo yaba ubwo rukundo rwo kuri ruhari abarundi tuba dukenye hari abarundi bafise ibintu byinshi baronse mu buryo butandukanye byiza na bubi uko biri kose bavuze bati ibi bintu tubishire ku neza y'igihugu y'abarundi dusabikanye uraba yuko hokugwa amabarabara menshi ibitaro byinshi amashuri menshi iterambere ryoboneka rero akamunotera nuko hoba urukundo gukuri gukunda igihugu no gukunda bene igihugu bacu hanyuma kandi kamunotera nuko dufatiye kuri ibyo bya Miss Nakaranga nuko boza barakunda umuntu akiriho
bambe akiri hasi wana tukibitangura kubikora baba batunga nk'abasazi ariko bamaze gutogwa ngaho baba bambere kwifotozanya nabo baba bambere kubahayagiza no kubatwara hirya no hino mugabo mu gihe barondera amajwi babashigikire nta numwe ico kintu no kibwira abarundi bene wacu mugandashimira n'ababikoze bakabashigikira cyo kuri bariho abafisa ugatima ko bavuga ati bakunda ubukizi tugahindure twige gufasha umuntu atahari yishikana kandi icizo ukora uzogisanga imbere nk'uburazo kigira umwana wawe umwuzukuru nuko ni nongaha ikiganiro dukunda ubundi cyo kuno munsi kigarukiye ariko ndagushimira cyane Femido Jaba kuba wahevye ivyo uriko urakora ukita ubutumire bwacu nanje ndabashimiye cyane Imana ikomeze guhezagira Irebe FM iyo ndi mu mahanga ndabakurikira kandi ibintu mukora ni vyiza cyane ku gihugu Imana ibahezagire cyane mwese muyikorako murakoze cyane mwengurukire namwe gwe mwese mariko muradukurikira muciye kuri 91 n'ibice 4 hamwe no kuri Westatu akaburungu Irebe FM akaburungu Irebe FM Radio yacu Irebe FM